nubwo ko ufuje niyo foto ya ibi nibi ibigendanire mu nzira urabimbwira neza urabimbwira neza urafira amazi ngaho bakera hose je sinamwe ibintu byose rero twaba turi kumwe Hago hino zakatabwe ngisi uride birewe Haniso ngana urarenza ibintu byose Je nzobigire urabe nzobigire nshanje urabe ngene bikwabaza nawe ari cyo bitwaye none se none nawe tuvuka nambari ibindi bintu byo byinshi inyuma mutu ngori cyanda kusaka ndakwinginze ndakubaho urabizi Sali umeze neza jemeze neza cyane tuko kuyapa ngo ngatwe tugisha abantu umeze neza ngo ndi kuri solution couple FANNY LAVINE I'm a solution woman, I'm a blessed woman nko mubizi ni mama 3 fa uyu munsi rero nje kwihora ako kwihora ni icyaha nimuze bikore namwe ngo mwihore ngo iki niki kubera murabizi ko umuntu yihora ntazoja mu ijoro ariko uyu munsi ndabigira kuko nawe yarabigize ni kwa kundi muribuka ibintu yangiriye fikura byibuka prank yangiriye wa munsi sawa prank yangiriye wa munsi ngo mbe ndamwishure ndamwihore kandi fikura uramfasha none je ndabirimo wewe ntacyo wembwira gusa kuza kumfasha zawa mbwira ibyo nkora okay uni El Pacifico Fico shobora kumwita Fico muri seri urugo muramuzi kuri YouTube channel yiwe El Pacifico King muramuzi n'umurindi mwiza cyane ako kanini na bofe wanje bavukana nakanda bavuge mu izina kandi barambuje gusa ndavuga mu izina baravukana ndikumvuga ko urumviriza ntacyo ngo twumve rero ngo mbe ndamwifashishe kugira nanjye ndamutere prank si bwa bwana yamayigira ngo numukizwa yamayigira ngo ndakubitana umunsi kamere yiwe itagaragaye je muce muvuga ngo he ngahava kubita umuntu nari he araryamye mugabo arindira gaje nuvugo umva gose byese ndabura bitekerezo byose umugabo we ibiza kwa naje yaje nta kibazo sawa kenda muntu zane kamera ndakwereka twari uza kumvugira wege zane kamera ntaco we munzu gusuka ndabukebuke nta kumva urumva rero nuko biba bimeze kwihora si vyiza ariko uyu munsi ndabikoze kubera nakazi nkeneye kunezeza mwebwe abakunzi bacu ariko kandi nkeneye nanje ndamweka kuko ntari bwa bwana mu Burundi bavuga ngo ugize iki mu nciruri ya mugani ngo ca kwiyita ntavyonzi ako kandi ndamukije cyane abantu bari muri awala ni abadamu n'abakobwa bakangutse mu majambo yose ni awake ladies bakangutse baja hamwe bashobora gufasha abantu batandukanye imfuvyi n'abapfakazi urumva rero birasaba ko nawe umupfasoni umukobwa ahuri ube twashitse ube awala kuba awala kuja mwabo bandi ariko no gufasha wose ari impande yawe namba ari cyo ukamuha namba ari cyo kwambara namba ari cyo gufungura ukamufasha namba ari kuririsha umuntu kanaka nyine uyanje ntagire umuntu agira ikintu abura nawe urifise tabikanye nawe uba ubaye awake ladies rero kandi ubizi n'icyo umuha umuntu basi umuryohere nkuko turiko ndabakibavuga tukatabakibahe ndazi ko yakabuze abantu ubunye batanguye gutwenga mana yaramze commentaire Fico yola ko rero ngubu rero ndashire tuyishire ino ariko rero niyo yibona rero mu kugeza kuzana ni yaranjira abantu uyishira muga kugira aze kugira aze kuboneka mu maso turabe yaramuzane ngaho shira ngaho shira inyuma y'inkingi
Ebana leo nakwambia uzi ndakora umuti ntakubizwe yararaye ngo ntatigera nkubita yihende fiko yihenda nkubita ari huri rero nje biragusha noneho Gaza usafasha ko hanze gatanga. Oya, atana nyino mananga habo. Agatambara wono ngo agatambara wono makara. Ufuta mai kimona gutekamesha. Hey. Yo usiga. Oya, ndamusoka pariya ine uku uwenga wafute umba kamera yo bonaguti. Ibyatsi. Ndindira njenga horabi ukumbona. Ahora ambos. No ya kile taho yobon. Ana na hosi. Wala ngaho. Sokya ni magai ngaho nye. Chani mo Wa Mungu anazoe muzika bala. Yawan tamuona. Tamuona. Akuvuga buke ko ni ndakuringa. Kwa menye ko uringaho. No obangitse ikibazo nuko rero agakino kanje kagombe katangure fasha nango gute genda kwamugana cyangwa fiko era ndato kuntangure yambiriza reka mwere en fait tada ukire fata je yo telefone ndaza kuyigumana uravyo kandi we nakubona oya iyo telefone ndayigumana cyafata ngende ninyegeze hariya hama ikamera abwira byakundi ukajya mu kiriya giseke kiriya kimwe kiriya gitunga ko hariya ni no kwigwayo no manjari inyuma y'inzu amfite ari ngahanya bamuza kwa mukuru muravugana ntaza kumbona uravyo cyangwa telefone tuyiteke ku modoka hejuru kumodoka hejuru reka tuba turi si yuko kirafutse te kirafata bisaba ko ndayiguma hafi wowe uca umuryango munsi y'imodoka bwaratose bwabwira kabiri bwahazwe kuri iki oya ndose iri ngaha iza kuri kirafata ngaha amajewe rero kigenda ninyegeze kuko sinja munsi y'akayatanga neza kumva inyuma y'aka Kendo ne iriya TV yo biyino ya telefone. Oya ntone kumara maboko. Chukumira. Unero era ne niche honga. Sana ani mukuma vugana nza kuguma nabishariya. Akakubona kandi kimuti. Jeff maninyegeza kubera ari je ndi kamera. Kwaje ndi kamera mbona cyo bigenda. Ichetu ijainza kuikira wafata tena kuinza kwa akomze kwa eno hasini nyegeza iliza kuikira hapa ni ya hali Bamukiye abanyapolisi tutimbuza Ben Magana kumupsila nago
Sherry. Now we're going to go right here. I'm going to send the geese. Amazi bengana muri hari washo misi. Usanga geese watevye. Ninde ganule? Umugabo wake yaravye ko kuzana idiri kandi yamara menshi. Umuntu yareka kumbesha. Umuntu yazana amafaranga akakujana. Niyo kwatuvye kuza kandi nakunda guhamagara. Nakunda bashisa. Era mamaje hazaje. Kandi rero Nari nivyo aramuhamagaye. kandi nashaka ko twatarana. Ego guma ku mashini uzokwera ushaka usatse ukiri muto. Shezi nivyo aramuhamagaye. Hamagaye iyo diri yo. Jana si ijya telefone yanjye nenda mu telefone. Yamaye nimero ndazizi ku mutwe. Jana nda mu telefone. Tino zose kumagaye zuba. Kandi jana mandaye kuzi umuntu bazi ko ibintu cyantaka cyane bigiramo. Cyo takaza mu mutwe yababyo bitariyo. Tamu telefone turabi. Iyo yajyanye ku ntuze hejuru. Ka etajeri. Inga ku etajeri hejuru. Etajeri kahi. Aho muri sare. Iyo budusura hajya muri biyo. Nigere y'amarake n'abatarikiyeko atateko kari kw'itelefone. Be wayibuze? Be wayibuze? Ibi ni biki? Iya. Ibi ni biki? Mwana w'itelefone. Niki? Nabazi ufite ibi biki? Gusa vendo shwane ibi ni biki niko ndabona muri telefone yawe. Nunca ko ufuje niyo foto ya. Ibi ni biki? Ifoto ine ifoto ko kuyishyira kuri ekasi sana. Urafite ubwenge cyangwa umusaza? Kubera Ndiko ndakubaza ibi ni biki? Niko mushyira kuri fonde ekasi sana. Rero ndabaje ndikiro ku minsi yose wamuri kubabwira iby'uburofa bwakuje wowe. Tugomba ko nyikete kuri pasiko. Kubera ko n'umushaka kuri fonde. Kubera ko umushaka kuri fonde. Inshuti nimuvuga. N'inshuti n'umugabo wawe. Ko ntabona wewe yagushyizeko. Kimeda. Umva nakubwira. Twatangiye kumenyerana rero. Twatangiye kumenyera. Simbabaza. Nese mwana wawe. Ndakubaririye. Ushobora gushaka kuri repo yo kumushaka kuri repo ibindi ntumva ko byamaze kuba. Niyise. Ndakwizeye ibi. Niyise. Ndakwizeye ibiki. Urafite izindi business mukora nje ntati. Zahishe. None umvira. Mbaro ndakubwira. None cyiko muravuga. Mu telefone. Umviriza. Nawe reka kuwiguma ibintu birebire. Ndavuga rero ukavugiriza. Ndavuga ukavugiriza umva je nta jambo mfise uri umugabo rero. Okay, ni uri umugabo. Vuga rero mfite icyo uvuga wewe rero. Vuga none uri umugabo vuga. Ugomba yuko abantu bose ngaha mu rupangu tubanye bose abana bose bamenye ko uri umugore atabwenga afise. Urazonye ico birivuga ivuga ko umugore w'ikirofa asambuza amaboko y'urugo kwiye. Ibi no bazi ko je no vyeme. Ibi ntibishoye guherera ngaha. Ura telefona na mama wabimubwiye.
gute wofata kuri ekara ya telefone ugashaka uwundi muhungu tuvugana n'iki ni jewe sindakakunde none amuvukane kubakunda ni ukubasha kuri telefone nase kumushyira kuri profile kugira abandi bantu kubera ko abantu bose tuvukana bategera baza ngaha anya kubera ko Fabrice ntayigera ndamubona ngaha fiko nacengirwa ngaha murafise n'imigenderanire muzi urabimbwira neza urabimbwira neza urafite amazi ngaho bakira hose Jesse nawe ndafika ari ngaguma muri kumwe ibintu byose rero twaba turi kumwe babarira ndakubarira ntabwo ngufise uri debile uri debile narongo uri kirofa ndakubarira kubana no kumutelefone bizakubwira fiko nta kintu nakimwe azashobora kuboneka mugaha ashobora kurenganya kuri protein zomwereka uruke kumvukana tuvukana gisigura gisigura kuri buno mugenzi ko kumushyira kureka ko nigeze nayibona tutarabana ubu niho rero tugiye kumushyira kureka kubera nyine tubana ubu nyine nta majambo ntirikana kubwira umva nakubwira nanje ndakijijwe nuko utwikike mu bindi bintu yawe ukijijwe wari gushyira undi muntu kuri ekara atari umugabo wawe mu telefone nakubwiye mu telefone mubwire yuko nakeneye kudusubira kumubona ngaha kandi ibyo ni kirundi birumvikana sinkeneye gusubira kubona Pacifico ngaha nta n'ifilime azashobora gukinamo zo ngaha ari ahubwo winoze ko atabwiye ngo ufise uri debile wewe nta n'iso nawe urarenza ibintu byose je nzobigire nimuvukana n'abakobwa nzobashire ko bose no musishira ko ejo nza ndahindura shanje urabe ngene bikubabaza nawe hari icyo bitwaye none se none nawe tuvukana nawe utegerezwa kubakunda none bitwaye iki ndetse nambari ibindi bintu byaba byinshi inyuma ntutume kuri shanda gusaba ndakwinginze ndakubaha urabizi nimba je ndakubaha nawe unyubaha sawa undi munsi ntuzosubira bakuroze je nabo bona binde baroze genda hariya kumva uba wicaye ngaho wirirwa uraraba amafoto y'abahungu ushira ku je nta mafoto mfise reka kurenza ibintu urige bona ndiko ndaraba amafoto y'abahungu none ivyo nibiki washize none Pacifico ni mvukana kandi wakomeje ngo Pacifico ni muvukana tuvukana gisigura iki nina mvukana ntegerezwa kubakunda mvura kubwira nimba atabwenge ufise nimba Imana yarampinze ikamba ikirofu sinzosubire kubona ibintu by'uburofa nk'ivyo wongera ibijya mbere n'ijyanyuma kandi nungaha ndakubasha n'ubundi yaba ntagusidera ko no gutukana guca ndakumira urwo rugo ukurasanga ubona rero bishimishije ibyo wagize it's a park Fiko onaganye Fiko igo waratira yuko ukaze uramo sawa kamera yawe turayibona wagomo tukoye kagomba kuri ende zonatiga Sinzi kima nawe kunoze kwa amazi. Ora papo kutazosubiza. Nakamiko kajane mabasa kwa gasutimwa amazi. Ukora zosubiza urugaje w'ijogire ho unarinjohe. Urafise na miko? No. Kamera kiriye rero. Nafite marikara kumwe. Freshi sana. Urafashe. Koma mubiki ntaco na wamuswaswe kugira uzi ikiri kanari wabizaye ubwo mumbembereza nishakira biko office mutugarukenga wala ma people sigagana asa bora shoko ko jeno kuvaga n'undi muntu bwere Bashaka nabigize byaheye. Bashaka ko no kunda undi muntu kwe. Ntiyemera breve. Yes. Hola. Hey, how are you, man? Ramsawan, vamos.
I'm a solution man of God. Unstoppable boy. At the paper plan. How are you? Let's go. utabihejeje none bakanga tuzo Sorry, tanguye. Check ukongera kandi. utabihejeje Mbwe ingese nimbi yo gusuka ku muntu nengo biba ari cyo none ko hari kunturi. Urazi umugore bava mu gutwara uko urabona No mu gutwara gute. Rero gushyira umuntu ukuri ekara telefone aba mu gutwara. wumva ari sawa Kunde Pacifico we bakwizeye. Oya kwata kwizeye ngo ngaha kuri kamera abantu babona umuntu Afrika ni bamwize Pacifico ntumwizeye. Nuko ntumwizeye. No tubwire ikintu cyabushabu cyangwa kuri yakoze kandi ari mwene wanyu muvukana. Iyo mwene wanyu azangaha nkacabishimba nto bishakura. ibyo ntuzosubire kubigira birambabaza umutima wanjye Ewe gaje byaryoheye umutima wanje. Oya we tubwire gusa. Ntunyizeye cyangwa fiko ni utizeye muri twe babiri. Urusubira gukina Nadasubira gukina cyangwa nzokina. gaye. nawe arategura ibiciro kandi ngo Urasha bravazo. Kamera twayibonye kamera. Mbese wanje. Amwe ati rero jewe. Azi myakore tiye. Ubu rero ngomba ngamwishyura. Abana ibyo zonyene. Kumarira abanye narize yavuze ati ndakwishyurira. sheri babaza umutima wanjye bazi ugiye wakora ikintu kimbabaza rero Abagana baramba baje. Ntubwire yuko yamaze ndavyibagiye. rero mbona usanga banyiciye mu mikro Turabisubiye. Akobre. Hano ejo handi yerekana dutelefona fiko. Ni wavuze ngo weba muravugana ngo ndaje. Utugenda mu cyumba kirasinzira mugabo wari unyagirije ngo ni biki nibi. nyine kwikuka Niba utikane ku telefone yawe. Hello my people mumeze neza. Nanje nakamutayemwo. urangeni basi Ndakugeniye prem. Ako rero ibintu tubisubiremo. Ibintu hari utuntu je nkunda kubona nigeze kubona cyangwa sinzi namba nkunda kutubona abamaze kubibona nabo baca batubarira ugasanga umwene wawe n'umugabo cyangwa umugenzi w'umugabo wawe nawe ushaka kumugira umugenzi mpamvu cyangwa umugabo akabona abagenzi bawe n'umugore akaca ashaka kubagira abagenzi mpamvu ibyo bintu sindabyumva vraiment abandi tubyumva kumwe bambare muri commentaire kubera ko ntabisaba we na mugenzi wanje ega abagenzi hari igihe kenshi baba bajyajyana ugasanga tura abagenzi n'umukobwa mugabo ntunezerewe urugo rwanje cyangwa ntunezerewe mugabo tukaba turi nk'abagenzi hama umugabo wanje akaca aza kwigira umugenzi wawe sana hamwe banapostinga nawe hamwe banagiranira ibyo bintu si byiza kubera hari igihe bisambura urugo uwo mukobwa kubera barose inzira yo kwinjira mu rugo rwawe kuvuga utujambo kandi n'umugabo wawe aja gusakuza kazobona umugenzi wanje wagize umugenzi wawe ndabivugiye kuri kamera. hola ma people yamuriza abantu hola ma people meze neza jewe kuri no musisi sawa urandika neza None habaye jewe si sawa ariko ntaco sindi umugabo muto udasubiye twana oya tubihe turabihebye mwabyumvise ko tubihebye turabihe ariko ntitwobihe batunganye Zo muteri. tubihe tunganye bazi n'umbabazi rega mpatsi nari nguma ndakwata nakuravye agasura wenda kimwe Kiri. Okay, Ariko nacu. Hama guys. Umusheri wanje urabona yuko yakajembe geta ariko nta kundi. Numva tabirebire mfite no kuvuga abantu yahanuye yavuze yuko waruvuze igero kavuga byari bikageze ibintu mbi. Nako mvuga ukuntu je nk'abagenzi banje ucisanga nawo washatse kubagira abagenzi bawe. Abagenzi unyimba ufise abantu bameze nka Fiko bibazi barazi wawe. Urumva? Kubera ko ntibamenyanye n'umugore wawe ari umugore wanje je namurose mwese murabizi ngene namurose vraiment ibintu bigoranye akajembe gete indura ari induru bamenga ni igihugu biteye ikindi urumva nje nasama bafiko mu rugo tuvuka nagashaza rasama amushira kuri hehe na hehe ntabwo ari sawa rero ibaza ko atari bon ko umugenzi w'umugore
ntabwo yo kumugenzi w'umugabo Yeah. ndetse abagenzi banje gushira ndetse abagenzi ni nkuko yosha asanga nkubo nashize ko nka Clarisse numva si sawa apana no gushirako mwabaye cyane twabaye abagenzi abagenzi ngo dutelefona mwabaye abagenzi na Clarisse muza muratelefona nabi te umeze gute haha no kumigwa urumva icyo ni si sawa abagenzi b'umugore ni baba b'umugore abagenzi b'umugabo baba b'umugabo ariko urugo ruba abantu babiri kuko iyo mugize ubugenzi bufatana ukuntu usanga hajemo undi wa gatatu hamara ukaba rusambuye rusinziriye ko ufite ikintu naho wumiwe rero mbese naherewe rero ijya mbere mbaye gutya yagomba nkubite kandi abagabo bakubita abagore babo si byiza gukubita umugore ni bibi ariko ndabonye ko hari igihe umugore wamukikuba kumbi je sinanzira igituma bakubita abagore niwoje usanga hari igihe wumva ibintu numvise ibintu bivuye aha mugwara biraduka bishitse rero ngaha mu kuboko ngumenga mbaye jeti ndamumene nakura rero hagira uri kurasama rero ngaha mu nyuma ndavuga akaca yasa ibaze nk'ubu wewe wifashe ukikubita ndabona ko uri umusazi reka genda urubavu rwawe rero umva bagiye kuri urubavu rwawe abagabo mukubita abagore bari mumenye yuko muba mwasaze kuba muba muri ko murikubita baya ufu murunda kibido y'amazi akoga bari byo bagize rero ukubise umugore wawe ariko bintu niwe kwegere nka genshi ndakumena umutwe muri kwegere ibintu by'amapensi ngo ni sinaguma ndahaba yukurenza okay ukubise umugore wawe umenye uko uba wikubise kandi sinzi ubundi nawe yavuze ngo umugore gabo akubita umugore ngo ababaye imbwa ufite ndabivutse umugabo akubita umugore ngo ababaye imbwa ariko n'uwo mugore akubitwa n'umugabo ngo ahubwo umugabo akubita umugabo akubita umugore aba ari imbwa umugore nawe akubita umugabo aba akubise imbwa nta mugabo kubisanze bisigura ko kirazira yuko mubana nk'ibitungwa mubane nkaho bayasiga uko bisigura yuko umuntu w'umugabo ashobora gukubitwa n'umugore uwo ni imbwa wabitahuye kuko we nyimbo ntikura aho rero ndakuga hama we ntabwo nkubita hama nani ndagukubita je ndi imbwa nta mugabo akubita umugabo umugore no endi umugore no ukunda ariko apana umugore agira ibintu by'uburofa bene nkune ko ndikorera niyo nsubira gukora gute kendo ko n'abantu bari kurakora kakoza kati nyarusucu kenda kumonda ahubwo nyene bita okay murakoze cyane gutukurikirana ni kwa kundi nyene ni solution couple turabakunda cyane fearless generation WhatsApp ariko kandi sehe urugo irakomeza cyane kuri YouTube channel ya FANNY LAVINE official kandi kabiri ubwira kabiri bwabaye ubwira kabiri bwapfubye ariko kandi aro n'indi YouTube channel yitwa NORASQUE murashobora kuja kuraba ko ibiganiro bimeze neza ibiganiro byizewe ego kandi tubibutsa yuko no kuri solution couple ara amakupre aba yumva afite icyo kuganiriza abandi murahawe ikaze mutwandikire hama namwe tuzobaho umwanya muganirize abadukurikira cyangwa ukaba wumva ukeneye ikiganiro ariko ufite ibintu bizimubwira abantu kandi unafite n'imbere uzoze kugira kuri NORASQUE baguhe ikiganiro kimeze neza gatandatu ntare gatandatu je ndiko mvuga irya ceno irya ceno yitwa NORASQUE ntare wa gatandatu ubu n'umugabo wanje yitwa Solution Man. Yeah. We love you so much. Solution woman. Thank you. Yarani.